Matayo rero n'igitabo ca mbere mu bitabo bigize ubwuzure bushasha canke Nouveau Testament, New Testament. Matayo ni umuntu yagerageje kugaragaza Yesu nk'umwami. Ari mu bantu batinya kuvuga izina Mana kuko yari asanzwe ari umuyuda w'ukuri, bitamworohera kuvuga izina Mana. Nicyo gituma avuga ngo ubwami bw'ijuru nivyo yakoresha kenshi. Uyu Matayo ajeje kutuganiriza amakuru twizera ko Yesu yivugiye, kandi turavyemeza yuko Yesu yabivuze. Avuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe, abananiwe n'abaremerewe. Amina. Imbere yo kushika ngaho mu gusigura iryo jambo, ngo mba mpere ahambere. Nari nzi ko nza kubona ipake y'isigareti. Kuri pake y'itabi banditse ko ne fume pas, c'est danger pour ton santé. Ariko abantu bagaca bagenda bagafata iryo tabi bakarinywa, kandi itabi ubwaryo byababwiye yuko batemerewe kurinywa kuko nibarinywa bashobore gupfa. Ariko ikemeza ko abantu bakunda gupfa, baragenda bagafata itabi bakarinywa. Kandi ku ipake y'itabi uwabikoze ajeje kubamenyesha ni warinywa uri kuri kwegera abantu bakarinywa. Ça c'est le premier exemple. Deux, byari nariko ndaraba kuri Facebook camura n'umupastor umubishop wo muri Kenya ajeje kuvuga indoto yagize kuri Diamond. Singunda kuvuga basani ariko ndiko ndavuga ivyo nasona. Avuga ngo Imana yanyeretse uyu muhungu ibintu akora biri satanique. Indirimbo ziwe ni initiation mu burozi, abazumviriza bariko bari kwegera uyo muntu avuga ivyo Imana yamweretse. Avuga ngo izi ndirimbo ziwe iko baziririmba niko abantu bisanga bariko baradora. D'ailleurs c'est presque réel, naho ntaravuga je byo ngomba kuvuga, ariko nimba duhimbaza Yesu tukinjira muri presence mu ndirimbo tukuzuzwa, izijya ndirimbo zigerageza kwerekana ibinyuranye na Yesu ziba ziriko ziratwinjiza uyu mugabo abivuze kugira ngo ndakwemeze ko abantu bakunda gupfa. Commentaire zarizi we bishop, iyo ninja iyo ninzara ikubangamiye nizo commentaire bamwandikiye ngo wa mupastori we nimba ukenye ugende kwa Diamond agufashe. Na numwe yari yatutse, yari ko aravuga ivy'Imana yamweretse, ariko kubera ko abantu bakunda urupfu uzanya makuru y'ivyiza bagusubiza inyishumbi. Kwa kundi bababwira ngo nibanywa itabi ariko bakarinywa, kandi ku itabi handitswe ngo ni bibi ku magara yabo. Kandi umukora itabi abandanya akora nshasha akandika ngo ni bibi ku magara yabo. Abo bantu baramutuka uwo mu bishop. Jewe nararavye commentaire ndavuga ko bari Imana inyemereye kuraba zino commentaire. Bamwe bavuga ngo iyo ninzara ngo ukeneye uko baguha amashikanwa kuko ari abantu bumvise uvuga ubutumwa baca bibaza ngo uri kurabasaba amashikanwa. Ubivuze ntafise n'icyashikana kuko adafise n'icyashikanira inda yiwe, ariko akaca avuga ngo murondera amashikanwa. Baramutuka seriously, baramuvuga amazina atandukanye. Kubera iki? Kubera ko yavuze yuko badakwiye kumviriza indirimbo kanaka zibakwegera mu vyaha, zibakwegera muri adoration, zibakwegera mu guhimbaza Satani. Ivyo nivyo we yavuze. Jewe shoboye kugira ivyo shingira intaye paraporo y'ivyo. Muri 2014 Imana injana mwiyerekwa, inyereka uwo muhungu w'umuririmbyi, singunda no kumuvuga izina, uwo muhungu w'umuririmbyi ari kumwe n'uwundi muhungu w'umuririmbyi wo Uganda bariko bakora ico bita homosexualité. Imana ikirembya ngo umuhungu n'uyu ni bizira. So je navyinshi ngura kuvuga mu bijanye n'ivyo, ndabibonye bariko barakomanta. Nibuka ivyo yambwiye, ndavuga Mana uri umunyembabazi, abantu urabahamagarira ivyiza ariko bakaguma bagenda mu bibi. Murabitaba byo ndiko ndavuga. Aha rero ijambo ritubwiye ritandukanye n'amajambo batubwiye. Amajambo yanditswe ku itabi atumenyesha urupfu iyo tuyegereye. Hama kubizi kiganga barabizi yuko ku muti sinye ziboneka ko ariyo sinye y'inzoka. Bisigura ngo umuti urashobora kugukiza cyangwa urashobora kukwica. Unywa ubizi neza yuko umuti ufise les effets négatifs. Sinda kubujije kunywa kubera ko usanzwe unywa, ariko ku muti banditseko yuko ushoboye kugukiza cyangwa ukakwica. Alors nimba twumvise ko itabi gica abantu bakarijako, tukumva neza yuko uyo muntu yavuze amakuru y'uwo musani abantu bakabandanya babinezerererwa. None turumvise ku muti ho hariyo no gukira, ariko abantu bakabandanya baryohererwa kuba muri byo nyene birimo risk, bakanga kwinjira mu biri bizima. Abo n'abantu iyo nisi igaragaza ivitanga. Ariko mfise amakuru
amakuru y'umugabo avuga ngo nimuze kuri jewe. Wait. Oya, rindira. Ngo nimuze kuri jewe. Iyi nimuze ni invitation.